Ikindi Media. Kubyumva rero muganga nuko bimeze nkuko nabikubwiye, maze kuja ku bafumu benshi ariko wapi ko usanga mufumu akomereye amahera nyene ari mu ishamba niyakorera kwereka amahera toyiha nyene, ariko nabonye n'agatebo yicaye ko sikabi murabona ko amahera uyiha mufumu cyakazi kanje nakubwiye nako kuyiba kuko ntugenda gukora mekanike imana agwaye impano yo kuyiba nibishoboka nta kimwe ukora shaka rero unyongereze experience ngiye kwiba ntibambone. Mr. ZBD, ivyo vuze nivyo nama ndiko ndabwira nanje abandi benshi. Urumva abantu barihenda ngo bagiye mu bafumu ugasanga umufumu nyene ariko akubwira yuko azoguha ibintu na wadafise ubwo direct ushobora ko ari ubweshi. Rero jewe ngira ndaguha umuti uzotuma wamunyibuka imisi yose. Urumva uko bimeze ngenda kwereka aha benshi baje ngaha bama barambwira ati abantu muganga nakuri warakoze ko mpa umuti abantu batandukanye. Rero uko bimeze uyu muti yandaguha umuti kuburyo uzazofunyibagiye uzoka mu bumunyibuka kuko benshi bama barantelefona bakambwira ati muganga nukuri ahubwo twari twaratevye kuza ibintu byagenze neza. Urumva rero uyu muti bivanye nawe kazi kiwa ukora nibaza yuko uzogufasha cyane ariko ubikurikije nko nza kukubwira. Nukuvuga uzofata imbere yuko winjira aho hantu. Ariko winjira aho hantu uzomanza urabe abantu bari ndani. Umaze kubabona uzofata uwisige mu maso. Hamwe uwisiga mu maso urabona ko wera na uzokwera mu maso. Umaze kuba wera mu maso icyo uzokora niba uzocuraba rero icyo ushaka wewe kabiri icyo twara kuko abo bantu bazoba bakikubona kandi. Urumva muri ico gihe kugira wemere nuko ari ivyo ushaka no kugenda ku muntu kagira uko kugira ubone yuko kubona cyangwa atakubona. Urumva rero jewe nkuko ndabikubwiye nta ntuzi yanshaka amahera sishaka uragenda ukora uko hama ndazi inyuma ubu nyene uzozunza n'ifana. Rero tsarinde ntarinze gutevya ko ari abandi bantu ngira nakira utora uyu muti uzobikora nkuko ndabikubwiye. Abaganga ni nkamwebwe utatora amahera imbere umuntu azokuzanira amahera kibazo ciwe cyakemutse aho niho sawa. Mbe mbwiye umuti witwa gutega muganga. Uyu muti ni imiti iva mu bihugu by'Arabu. Usanzwe uyu muti bawita charaza. Reka gene ndabacarazishe uzokumva muhungu binakora sigara automatique. Urakoze cyane muganga. Sawa. Gakozwe mu bihiga ndake. Je imana nimba yakaremanye ibiki. Ndage nkiyo. Kigira kantu kadakomye. Nawe ibintu cyo kiraga. Dai. Bana we. Atwenza hehe wewe aende uko. Kaguma kigira ibintu byagase ntikabona gara kantu gakuze. Ekine kagira manwa ndabira utwiza. Sumu nakuze nakuye kubaka ibintu kaguma kigira. Chikaranshisha ka Mr. Binina. Niko kare wari kuratwenga. Reka ivyo kono kumubana gusa. Ariko ZBD ndasubiyemo. Winjiye ngaha tukubona ivyo bigira byose tubibona ariko je okay byose byari bisanzwe niyo fu yawe ucu yinsiga. Nanje gambura muri biza na televiziyo ndabakiriye iki. Ndabara baza ko tutakubona. Ko ndabakinaga comedy gato ya. Kumbe muri maso. ZBD ngoca
wariko kina comedy iki naco ni iki ivyo kiri ivyo juziye mu mifuko nibi siyo ya comedy nababwira comedy ya hehe wowe twagukurikiranye kuva kera rero ikintu gihari ari kwa mujinya genda kwa mujinya haro kwiba hantu baba sawa genda kwa mujinya mukorere genda kwa mujinya ari kwa mujinya ni komedi ukora kinasha ndibona marori dukine komedi aha Ikindi Media.